havuga ngo uwutega ugutwi ngo yumve uguhanurwa kumushitsa ku bugingo azobana n'abanyabwenge. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, aya majambo dusomye ngomba ko dukoramwo iri jambo nyine cyangwa se dushimike kuri ino jambo rivuga ngo kwemera guhanurwa. Imana yacu nidutabare. Murazi ko bavuga ngo udahanurwa nako Bibiliya bivuga ngo uhanurwa kenshi akagamika izosi azovunagurwa giturumbuka atagira gitabara. Intahanurwa cyangwa se intabwirwa, abarundi nabo niko bavuze ngo intabwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye. Imana yacu nidutabare. Kandi aho ni mu gihe kandi bavuga ngo bavuga ngo intumva nazo burya ngo zamaho mu bantu, ahari abantu hama uruntu. Ni ukuvuga rero ntibashobora kuba bose ngo batungane haburemwo ikigonde. Nibyo kumbure bagomba kuvuga muri ayo majambo rero. Ariko mugabo nubwo biruko, kubera ko dusanzwe tuzi yuko mw'isi ikibi n'iciza novuga ngo bibana, biguma hafi na hafi, biguma bicunganywe, biguma novuga ngo kimwe cyose kiraba ku kajisho kigenzi caco kugira ngo bikunde kimwe muri ibi bibiri, iciza canke ikibi cigarurire umuntu, kuko iciza kinezerwa nuko cokwigarurira umuntu, hanyuma mugabo kari n'ikibi naco kiryoherwa nuko cokwigarurira umuntu. Muri iyo ntumbero rero umuntu novuga ngo akiranirwako, agwanirwako, ahurirwako, ni ihuriro iciza n'ikibi bihurirako, bikeneye yuko ahitamwo kimwe muri ibyo kugira ngo ico kibe arico kimuganza. Imana yacu nitugirire neza. N'amajambo yatubwiye ngo umuntu atega ugutwi ngo yumve, atarabisha kumbura umutima wiwe ahandi, umuntu atabifata ibisanzwe ibi bintu byo guhanurwa, uyu muntu azi neza yuko nyamuburi kimuhanura ariwe nyamuburi kimuhamba. Murazi ko ariko abarundi bavuze, uyu muntu ngo yemera guhanurwa, uyu muntu yemera ngo agatega amatwi abahanuzi bamuhanura. Tuvuze abahanuzi rero biratandukanye n'abosha umuntu, biratandukanye n'abantu basuka umuntu, biratandukanye n'abantu novuga ngo batababaye umuntu, bamwereka ibyo muhitana, bamushuhura, bamusuka. Kumbure muri iyo ntumbero cyangwa se muri iyo mvugo Imana yacu nidutabare. Tuvuze abahanuzi, umuntu arenze yitwa umuhanuzi, ni ukuvuga yuko uyo muntu aba ari imvuga kuri, kandi uyo muntu aba akunda uyu muntu agomba guhanura, aba amwitwararitse, aba amwitayeho, aba arajwe ishinga no kubona uyu muntu ivyiwe biriko bigenda neza. Umuntu atagukunda, umuntu atakubabaye, umuntu atakwitwararika, uyu muntu ntiyoguhanura, ntiyokwereka inzira nziza, ntiyogukebura ngo akubwire kuva mu bibi kugira ngo ntibizoguhitana. Ahubwo uyu muntu yonezerwa nuko ibyo vyago, yonezerwa nuko ibibi bigushikako. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi. None rero ndino jambo ritubwiye ngo ni nkaho uyu mwanditsi w'imigani, murazi ko ari incabwenge Salomo, Imana yamuhaye ubwenge budasanzwe, yanditse amajambo menshi y'ibyo ngo yashishoje, yakurikiranye, yagendereje, yasuzumye akoresheje ubwenge Imana yamuhaye. Hanyuma abona gutira de conclusion, abona gushiraho indunduro ya byose. Avuga ngo nasanze ingingo yofatwa yokorerwako muri ibi bintu nibi canke niyi. Imana tunedutabane. Nkavuga ngo rero naragendereje, ndakurikirana, ndaraba,
nsanga kananira abagabo ntiyimye, nsanga ntabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye, nsanga kumbura nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba, nsanga umuntu atagira uwumugira inama, nsanga umuntu abantu badahanura ngo yumvire, nsanga umuntu abantu babwira ntiyumve, uyo muntu nsanga hariho ibyago azogira, nsanga impera n'imperuka iherezo ryiwe riba iherezo ribi. Ariko mugabo nasanze muvyo nakurikiranye, nasanze umuntu yemera agatega ugutwi akumviriza impanuro, uguhanurwa. Uyu muntu kuno guhanurwa yemera agatega ugutwi, uyu muntu aya majambo agize uguhanura atega akumviriza, atega amatwi akumviriza, uyu muntu ngo uku guhanurwa rero yemerera atega ugutwi yumvira, uyu muntu ngo kuno guhanurwa kuzomushitsa ku bugingo. Imana yacu nidutabara, kuzomushitsa ku bugingo. Impanuro zishikana umuntu ku kintu kizima. Ntushobora kubaho udafise uwo guhanura. Nama numva canke mbona mu nzego zikomakomeye, mu ma entreprise, mbere turiye kuvuga niyo hose, no muri ya makorale, no muri ya mashengero dusengamwo rukristo, hama hariho abahanuzi, hama hariho abashinga ntahe, novuga ngo abajenama canke kumbura ngo abashinga ntahe b'ishengero. Mu zindi ntara zimwe zimwe babashira ngo abashinga ntahe b'ishengero, abandi bakavuga ngo abajenama canke abandi nabo bakavuga ngo abakomite b'ishengero. Imana yacu nidutabare. Hanyuma mu migwi, haba muri korale canke se mu yindi migwi y'abasenzi, ugasanga bashizeho abajejwe indero, abajejwe guhanura. Imana yacu nidutabare. Birumvikana yuko rero iki gisata c'impanuro kirahambaye cane, kandi intumbero yacu kuba ari kugira ngo umuntu wese yumvira kino gisata c'abahanuzi, kino gisata novuga ngo ni gisata mpanuzwa jambo, bimushikane ku kintu kizima, bimushikane ku bugingo. Imana yacu nidutabare. Uyu muntu bikunde ntahuruduke, uyu muntu ntashobore kugwa mu manga, uyu muntu ntazohava agwa mu kiyaga yacita ngo ni akaziba cyangwa se ikiziba. Uyu muntu ntazohava asanga ajanye nyabahururu. Imana yacu nidutabare. Rero aravuga ngo uwutega ugutwi ngo yumve uguhanurwa kumushitsa ku bugingo. Imana yacu nidutabare.